bakunzi ba Bujumbura TV nakandi kanyamuneza nirindi teka kuri twe gusubira kubana namwe reka imbere ico cyose nokora mbanze ndabifuriza umwaka mwiza ubu mwaka w'amahoro akanyamuneza n'amagara meza kuri twebwe abagenzi banyu ba Bujumbura TV nivyo tubifurije nkuko vyama kuri micro ni jewe Darlene kuri kamera ndi kumwe na Scott sinajeje nyene ndi kumwe n'umuririmbyi wa hani wacu nawe reka ndambaye mu kanya gato yidondore yivuge abaramutse turabakiriye cyane ndabaramukije nanje abakubona tikumwe na B-Face on the floor harukungene aramukanya harukungene abivuga ntavyo noshobora reka vyivugire yo what's up easy kulize what the easy easy on the floor kama kawa BFACE original Burundian rapper kama kawa kama dawa ndirimbo shasha ya B-Face eheruka gusohoka ikaba yitwa Namba Moja reka imbere yuko tuyivuga ko vyinshi aduye akapera yayo gato yo old school new school raga dancehall Stay zote on the floor, Nico special. Now you're taking on the Shana Pitbull. Numvisitiro na home from a fata Red Bull. Kugira inspiration gome yuzo yari full. Yo, jengo manandika, umwanya wose sinicara. Punchline nkazitondeka hamwe n'umuriro ziwucira. Umviriza, hii trap ni noma, hii trap ni kwere, hii trap ni mbaya, hii trap ni bala. Hii trap irasarabansi barambaye ibara. Kinjura va mu nzira naho gose urahasigara. BFACE from NYK. Voilà, nina swaga bara. Check itimba kwikabutura. Tugeze ngaho. Wagwana. Iyi trap ni noma, iyi trap irasara, iyi ndirimbo B-Face novuga yuko kukwera iki wahisemwe kuyita Namba Moja indirimbo ni Namba Moja tumenyereye Namba Moja ari zina ari umuntu yita Namba Moja mugabo iyi ndirimbo ko twebye niyo yitwa Namba Moja wavyiyumviriye gute vyavuye kuki kubisanzwe abantu benshi bari biteze ngo ni beef bari biteze ngo ni challenge mugabo siko vyategerezwa kugenda indirimbo nayise Namba Moja kubera iryoshe nayise Namba Moja kubera touch ya kori nashatse guha agaciro ibintu vyo ngaha gusa abantu bari bazi yuko ari nitwa Namba Moja ariko siko vyagenze urumva ivyo byari biteze basanze ari contraire ego sinzi rero ndashobora kuba nayise Namba Moja abandi nabo ntibabone yuko ari Namba Moja bakayibona kama ni number 5 sinzi mugabo uravye ku commentaire ya YouTube benshi barayikunze izina nagise nasanze ari iryo sinihenze indirimbo ni Namba Moja kandi n'indirimbo twavuga yuko nk'abamenyereye bakurikirana ibikorwa vyawe yuko iyi ndirimbo ntitwari tumenyereye uno mudiho ntitwari tubumenyereye twari tumenyereye indi midiho ragato n'iyindi mugabo iyi ndirimbo ni trap kabisa siyo twari tumenyereye kuki wahinduye uno mudiho ugiye kubandanya uhindura cyangwa ugiye kuguma muri uwo mudiho nyene muri iyo ndirimbo navuze ngo old school new school raga dancehall stay zote on the floor Nico special yani Nico special kwa kila style jewe ndaririmba ndagira raga nkongera nka rapa memta ivyo byose ndi capable yo kubikora bisigura yuko sisomeki kama lugha za Kongo bisigura ndashobora kuririmba ndarapa ndagira raga byose ndabikora bisigura yuko biravana n'umwanya gusa ni na programme y'ivyo nkeneye guhereza abanyagihugu kandi urumva udakunda raga akunda rap udakunda rap akunda R&B akunda kuhibongoza bisigura yuko muri ivyo byose ndi capable yo kubikora nejo no bahindirimbo yo kuririmba itarimo raga itarimo rap kandi bakaryoherwa kubera ko iyo notion ndayifise vraiment ndagerageza même si hari hicu usanga uri fort kurusha ibindi mugabo ico cizo style zose ndazishoboye B-Face ashoboye style zose B-Face ashobora kurimba indirimbo iyo yose ayiyumviriye tubandanya tubibusa muri kumwe na Bujumbura TV ni televiziyo yanyu turi hose Twitter Facebook Instagram ni Bujumbura TV turafise na page Facebook mubandanye muduye ivyiyumviro vyanyu mugira subscribe na share B-Face ngarutse ino ndirimbo yawe nshasha itanguye umwaka wa 2019 hari ibindi bintu bishasha B-Face ko arategura muri no mwaka ndiko negura vyinshi ndafise ama collabo ndafise indirimbo zitarasohoka nyinshi gusa ni programme tu mbonye hakenewe ko ndekura indirimbo ndayirekura kubera ko si hahandi uvuga ati uri muri management bacu bakubwira ngo ibibanza urindire gira ibinibi ariko we ndi programme nyene nkabona ibikenewe iyi ndirimbo ntarandiriye irafise video yayo ariko nashimye kubanza gusohora audio hama video ya izokurikire itariki 3 nzoyilansa kuri Safi Beach ndafise n'abaririmbyi bemeye kuza kunsupportinga nka Dr Cloud nka Shani Queen KJ Alvin Smith hamwe na Chris B na Nelson B abo baremeye kuza kumfasha kuri Safi Beach kwinjira ni 2000 urumva rero umuntu wese akunda hip hop akunda ibikorwa vyanje
akunda ibikorwa byabo baririmbye mvuze arashobora kuza kudushigikira kongera akabona n'amasanamu bwa mbere y'ino video ya number Moja. Tumenyereye kenshi mu kugira launch ya video baratumira abajournaliste bagatumira abantu batandukanye bikaba ari ibintu bisanzwe kubera kimwe mu kugira launch y'ino video mwahisemo kugira nka concert. Bo nubundi sinabwaheze kuvuga invitation yanyirahari, invitation mu media zose abajournaliste abaproducteur bose baratumiwe kugira ngo baze gushigikira kubisanzwe kuri launch niko bitegerezwa kugenda kandi niko bizogenda n'ubu. Ni kubera ko n'ubu nta spot irasohoka nta affiche irasohoka ariko nibaza ko bitaza kurengana ejo canke no munsi byose uzovyumva amamedia yose aratumiwe. Ego kuri no ndirimbo Bface uhejeje gusohora ya ni trap ni ndirimbo ni number Moja ni ndirimbo itanguye 2019 nabaje ikibazo tutatomokewe neza uzoguma muri rap uzoguma muri reggaeton canke uzoguma ubahindurira ikindi kibazo ikurikirana nico nyene twarigeze kumva mwagiye kugira collab mu bihugu vyo aho hiyo izo ndirimbo zigeze he twozirindira gushika ryari bimeze gute? Bo Jesse novuga ko nzoguma muri rap canke muri inde nakubwiye ko style zose ndazishoboye bivana nico nkeneye guhereza abanyagihugu kubera ko ndi capable yo kuziririmba zose nzotanga ibivanye n'ivyo mbona yuko bishikiriwe. Hama kuri collabo nakoze hari narayivuze nakoze na Tom Close nibaza ko izosohoka inyuma y'iyi nibaza ko ari izocikurikira ariko nayone nzobanza kuja gukora video kuko niyo gahunda dufitaniye na Tom Close mugabo audio ndayigendana ndayifise. Bface dushaka kutubwira nawe ihangiro ryawe mu muziki wawe muri no mwaka wa 2019 ico wayifuza gushika ko nicaye? Ihangiro burya ni Kirundi sindiko ndagitahura vraiment ihangiro vision. Vision nta mugabo adafise imigambi mugabo fana imigambi je mfise myinshi gusa ni ahandi umuntu apanga ivyiwe Imana igapanga ivyayo kimwe gishikira umuntu akagikora kidakunze naho umuntu agapowesha kubera karizo kimeneki agaho gahambije. Bo je ngerageje kuraba vision mfise mu bintu vyinshi ntari mfise n'ama video ariko nshaka kwijukira kumenyekana ku ma video benshi baranyumva ariko ntibambona kiretse ubuje muri show canka karaba ama konti yanje amafoto ariko nta ma video menshi mfise mugabo ubushaka kuboneka kandi I need to be international rapper urumva bisaba yuko ufise ama video kugira ngo uce ku ma televiziyo yo hanze ivyo vyose urumva ni bimwe mu ma vision mfise ndafise n'indi migamba atari yo kuvugira ku radio kiretse umunsi vyabaye umuntu akabikora rero ni vuba cyane ndibaza ko bimwe bazogenda barabona kimwe kwacu ku mwanya wacu kubera yuko mubanga abiri ntabangikana urabizi. Ihangiro ryawe no kuba international rapper imbere yuko turangiza akajambo kanyuma ku bafanzi ba Bface ku bafanzi b'umuziki ndundi no ku bafanzi ba Bujumbura TV? Akajambo kanyuma nako umuntu agiye gupfa ahubwo nakajambo ko gusozera ikiganiro bo nuko noshimira kwanza Bujumbura TV irafise aba followers benshi turakeneye n'izindi nyinshi nkizi kugira ngo turonke abantu baza utumvise Buja FM utumvise RFM canke Rema FM akaraba Bujumbura TV ibere Australia canke akayiraba ari USA ivyo byose urumva nk'umurundi afise vision yo kuba international ategerezwa gusupportinga Bujumbura TV canke agasupportinga TV yose online kubera ko niterambere mu gihugu urazi ko dusanzwe tuzikenye na television. Bo je noshimira nawe ariko baradukurikirana babandanye badusupportinga badushigikire kubera igito gitabwi wabo urumva iwanyu ni wanyu naho ba mu Gisaka narabivuze mu biri ku mutima bitana bisigura yuko turakeneye support y'abarundi bumve ko umurundi akoze ikintu bakwiriye gufatana mu nda bakagira commentaire kuri konte y'umuririmbyi kanaka bakamushigikira bakagira subscribe bagasharinga ku bagenzi babo bakagira ama like umuntu akagira adresse ikwiye hamwe nejo naho nzoja gusaba featuring Chameleone canke umunigerie azobona ko mfise adresse mfise abankurikirana mu gihugu wacu ariko ni nagenda mfise aba subscribers 10 azovuga tuyu ni wabo ntibamuzi nta kamaro ko kumuha collab rero iyo support turayikeneye support good music abarundi mu bashigikire baririmba fresh vraiment turafise talent mugabo support nyene iracagenda buke turakeneye companies
zitahure yuko umuziki wacu ukwiriye kuba business na leta itahure yuko n'umuziki ari business umuririmbyi ni atera imbere akagira ico yinjiza n'ikigega ca leta kizoshikirwa sinumva ko mfise byinshi novuga ariko nta kindi dukeneye atari support kubera ko umuntu abeshejeho na talent byo muryohera cyane famille yiwe kabaho biciye muri yo talent yiwe murakoze cyane Bface turabashimiye cyane kuba mwaduye kino kiganiro ndabashimire na jewe nongera ndabibutsa yuko le 3 kuri Safi Beach abo turi kumwe nabavuze Dr Cloud, Shani Queen, Nelson B, Chris B hamwe na KJ na Alvin Smith. Karibu mwese kwinjira ni 2000 nibaza yuko video izo yaryohera cyane nkuko namba moja yabaye namba moja. Yeah man, bless. Murakoze bakunzi ba Bujumbura TV tubandanya tubibibutsa kandi mubandanye mugira subscribe, share na comment ku ma video yacu mugende kuri Instagram, Twitter, mugende na page yacu ya Facebook yogira murabe bishasha iva muri Bujumbura TV. Yari Darlene mwari kumwe kuri micro, kamera ya Scott. Murakoze mari komeze bahezagira. Bye bye.